leta twizeye nk'umuvyeyi. Noneho mwaba mubizi yuko space ziwanje kenshi iyo mpagurutse nkakora space ngaha murabizi yuko yama ivamwo inyishu nziza cane. Sinosubira inyuma mu ma space twagiye turakora, mwarabonye yuko yagize impact niniya cane. Si space gusa, even naho mba postinze ngaha, haravamwo novuga ati feedback zitandukanye. Mperuka kuri Twitter hariho insakusaku bariko barazungurusha amandadamene ya Neri Natse. Hariho abantu bari baryohewe ariko ntivyakunze ivyo bari bifuza. Twe twarakomeje novuga ati twarakomeje ibikorwa vyacu vya misi yose kandi mwarabonye yuko ntabo nigeze nishura kuko pour le moment j'ai pas le temps yo kuvuga ati ngo ndiko ndishura n'abantu, ariko niyo vyakenerwa ari umuntu ankomeje cane tuzorutamba. Rero uno musi nashimye kuvugira Kevin. Kevin sindamuzi, Kevin namumenye kuri réseaux sociaux bariko baramumpa abantu batandukanye badukurikirana cane cane abari mu mugwi kuko aba photographe barafise umugwi wabo. Aba photographe bo mu gihugu cacu ciza c'Uburundi baba jeunes talentueux avec aussi aba cameraman bakora ama video barandondeye, barambwira ko hariho umujene ariko ararenganwa. Genda mukorane aritire hariya. Mumbabarire gatoya. Hariho umujene ariko ararenganwa, bariko baragiriza yuko yivye amakamera ariko atarivyo. Ariko je naragerageje ndakora amatohoza yiwanje, maze gukora amatohoza yiwanje ndamenya vy'ukuri yuko Kevin ariko arazira ubusa. Ati bimeze gute? Jewe sindiko ndita ku vyo twoba dupfa, novuga ati nabarya abagore kuko harimwo abagore, hariho abatarubaka, hariho abavyariye iwabo, hariho abahukanye, harimwo ibisuma. Murambabarira ku mvugo nza gukoresha, ariko aho bigeze il faut ko tubivuga cane. Abantu benshi ngaha ndazi yuko harimwo ngaha n'abariko barumviriza ikiganiro Anonyme. En tout cas jewe ndi umuntu nakrititswe cane, ndi umuntu ndi umwe mu bashobora gushinga intahe y'inzigo ya barya abantu. Jewe nabise yuko ari bashiki ba shetani, harimwo na bavyara ba shetani. Narabivuze vraiment kandi nivyo. Nta muntu ashobora kuba afise umutima w'ubuntu, nta muntu yoshobora kumva ko yocinyiza uwundi mujene, en plus umukozi yamukoreye. Ego vyama biba ivyo turavyumva ama histoire, ariko sinzi ko hariho umujene ashobora kumva yuko yocinyiza uwundi mujene w'umukozi yamukorera. Nitwitaho ku mubano bari bafitaniye. Ariko nagira mbanze kwanza imbere yuko ndababwira kino kibazo ca Kevin n'abo bahoze bakorana, basanzwe baraba bose kuko ni timu y'abantu bangahe bakorera kuri YouTube. Bakorera kuri YouTube s'il vous plaît. Ni YouTube, c'est réseaux sociaux. Même si tu es connu avec la CNC, c'est réseaux sociaux, c'est YouTube, n'aba youtubeuses. Et c'est pas les journalistes, non, c'est pas les journalistes. C'est pas les journalistes, ce sont des youtubeuses. Et rero ikintu gihari, n'abantu bafise umubano mubi cane n'abakozi bakoresha. N'abantu basanzwe bafise umubano mubi, even no muri entertainment hariho n'abantu bo kuri YouTube batavugana. Duhereye kuri ba Landry Promoter ntibavugana, nta bucuti bafitaniye, barabrokanye sinzi ivyo bagiye barapfa. Ugiye kuri ba Starboy, The Ship bo kuri Star TV, abo bose n'abantu bagiye barapfa ubuntu gushika yaho bagwana bagakubitana. Tugiye ku bakozi, turahera kuri ba Davina bagiye barakora amastage ingene bafatwa. Turaja kuri abitwa abagiye baramusaba amastage bikanka ko baha amastage. C'est qui Adi The Top basigaye ari kuri Kazoza FM, abo bose n'abantu yagiye arakorera ibibi.
Tuhereye kandi turagenda ku wari umuproducteur wiwe yitwa Nuru, benshi baramuzi basigaye ari kuri African TV, wose yari umukozi wiwe bakoranye igihe kinini ariko wewe abitse amabanga menshi atoshobora kuvuga ariko yashimye kwihorera, aho yacinyizwa cane, aho agiye gukamera agiye kugira ama couverture médiatique bamuhaye 200 000 yayashikana ku meza agahabwa ibihumbi 10. Yiriwe kuri terrain, nta kuvuga ati reka basi atware 50%, uwundi atware 50%, wewe yaca amuha ibihumbi 10. Uwundi nawe ni Flanique n'umwe mu bamukoreye, Flanique n'umwe mu bamukoreye, hama Flanique rero nawene ari mu bantu bakorewe ikibi na barya bagore bo kuri YouTube. Ivyo vyose muraca mubona Flanique ari kuri yaragiye arakeya hamwe n'umukameramane bakeya ivyabo. Nuko bacinyizwa ariko bavuga bati malgré tout reka tubigumemwo. Ubu murabona yuko televiziyo yabo batante mana ntavyo nzi ko ari uko babivuga, ariko jewe abantu baza kuvuga ngo ndashiramwo amarangamutima ngo mpava nshiramwo ngo ivyo dufitaniye no, ntaco jewe mfitaniye n'abantu, ntaco jewe mfitaniye n'abantu, naravuze jewe nta bucuti nkeneye n'abantu bo muri entertainment. Nsubiye inyuma gatoya, jewe ndi mu bantu bashatse kwinkrimina ariko vyarabankiye cane, baragerageje uburyo bwose cane, turaja muri polisi ndabatsinda, barakeya ama histoire y'amamotifu atabaho mu butungane bitigera binabaho, barabona ko muri polisi bananiwe ngo nje mu mpimba biranka, baraja no kuguruza kandi iyo dosiye muri parquet, ariko iyo dosiye sinzi naho igereye, n'amatwi ansumira il paraît ko boba bashaka ahubwo no kugira nte, no gusubira kandi kugura dosiye mugabo je suis pas un petit joueur moi, je suis pas un petit joueur ndabibabwiye, tuzohiga cane, je suis pas une petite joueur kabisa, umu petit joueur jewe, nyamba n'umu petit joueur mba n'umu petite joueuse, je sais pas. Jewe ndi umwe mu bantu n'ubu mu minsi yaheze, mu mwaka uheze ntiheze abatari umwaka, aho twatanguje urugamba rwo kuvugira igihugu cacu ciza c'Uburundi, kuvugira abavyeyi bacu b'igihugu bashizweho n'Imana Mushoboravyose, aho twahagurutse kuvugira novuga ati guha agateka, gusubiza agateka igihugu cacu mu gihe cari abantu bariko barakoresha ama réseaux sociaux batuka cane batyoza Uburundi. Abantu twebwe ndibuka yuko jewe ndi mu bantu batanguje challenge yo guhamagarira abantu bose bakoresha ama réseaux sociaux, abantu bakoresha novuga ati abantu bazwi mu gihugu ku ma réseaux sociaux, aba artistes, aba blogueurs, aba influenceuses, jewe n'aba influenceurs, jewe ndi umuntu nahagurutse, ariko tumaze guhaguruka nticabujijwe yuko urya mugore sinzi ko ari n'umugore, ntaho yabanye n'uwo bavyaranye umwana wa kabiri bikanka, ntavyo nzi ko ari inkumi, ariko ico ari cose twaragerageje kugira nte, novuga yuko yaragerageje kuja ngaho arafata amavideo, ariko ndabereka ububi bw'abantu, arafata amavideo aravuga yuko jewe ngira ndamwicishe, tumwirukangire inyuma kubera ubutunzi bwiwe afise, tumuhora ko ari umunyarwanda avanze n'abarundi, ariko ico nakundiye novuga ati ico nakundiye abari mu nzego zitandukanye, yaba mu gihugu, yaba aba diaspora, yaba abantu bose batandukanye, abarundi barahagurutse baravuga ati
teshute nta muntu ashobora kurwanya kuko wowe nturi uwa mbere nturi uwa nyuma ufise abavyeyi bavanze. Rero ndabereka ububi bwiwe. Ndibuka yuko hariho n'abantu ngaha bakoresha ama réseaux sociaux ngaha, aho barya ba Bobo Rugurika bahagurutse bakanyandikira ama message bakampostako, ngo ngira nicishe umuntu, ba Pacifique Nahazwe barahaguruka barandika amaposte, ba Iwacu, Journal Iwacu barandika amaposte ngo je ngira nicishe umuntu. Ahandi nabonye banditse post sinzi ahandi nabonye vy'amapost y'abantu batandukanye basanzwe babashigikira, aho bavuze yuko jewe ngira nicishe umuntu izina ryanje Rinate riragarukako, mugabo jewe narihoreye, ariko yarashatse kwiyerekana ko ari umuntu mwiza cane mu maso y'abantu ko Neri ari umwicanyi. Neri yitwaza umugambwe CNDD-FDD kugira agire ibi, Neri yitwaza naka kugira agire ibi, Neri yitwaza aba kugira agire ibi. Or que c'est faux, ça ce sont des mensonges, kuko yaba jewe mfise ico nitwaza jewe muri Nzazamenti mba maze guhanisha abantu benshi, ariko ivyo jewe ntavyo nshobora gukora kuko siyo discipline nahawe, siwe novuga ati siyo ndero jewe narereweko, oya jewe siyo ndero. Ubwo n'ububi twovuga, ubwo n'ububi twovuga bwiwe. Afise ububi burenze cane. Turasuba inyuma gatoya, Juste Gaël yafunzwe incuro zibiri bamwagiriza ngo yarabararaje, ngo bavyariye muhira, ngo bagize ibiki, kandi yatanze ikiganiro ku muntu bakorana. Ico gihe ndibuka yuko baranarize bababwiye yuko insaku batoza barazitwara muri polisi, bararize cane kubera yuko batigeze bashika kuvyo bashaka. Ikindi naco dusubiye inyuma gatoya, Maribu yaragize harabaye ikibazo, umwe muri bo ajana umwe muri bo muri bavyara abashetani, muvyara abashetani umwe ajana n'umugabo wiwe muri Maribu, ajanye n'umugabo wiwe muri Maribu arashikayo baborewe, baratera akajagari, sécurité irabasohora, baca bakoma induru barasara ngo umusécurité ngo amwiciye umugabo. Ngabo baciye bagenda muri polisi, nyamba sinzi abantu babafasha, murabizi yuko nta vyera de, mu gihugu hama hariho abantu bamwe bamwe bama bikikamukiza kugira bacafuze ubutungane. Baciye birukanga muri polisi baragiriza umusécurité wo muri Maribu yuko ngo bagizene, ngo bahatswe kumwicira umugabo. Harabaye yegere baratera ibibazo bitandukanye, ariko bari bashaka ngo uwo musécurité ngo nahanwe ngo bikomeye cane ngo aje mu mpimba, ariko jewe nkaca nibaza none imisi yose mugabo ntivyakunze. Na misi yose mwama mushaka abantu ko baja mu mpimba, mwama muri muri polisi, mwama muriko murafungisha abantu. Ubwo n'ububi bwabo kuko nta muntu yokwama ari muri dosiye iyo. Misi yose kwama ariko arafungisha abantu nuko aba afise peut-être ico yishimirije, abo nibo bafise ivyo bishimirije, abo nibo bafise peut-être abo bagendana bababesha bati ndaguterefonera naka aramugushirirayo ntaco kw'izone nta ngorane, muri polisi kanaka nta ngorane, ndaguterefonera naka aramushirayo. Mugabo hageze ko abantu bahaguruka, na wa muntu yakwemereye yuko ngo aza kugufasha ngo naka aje mu mpimba, ntibiza gukunda na gato, kuko ategerezwa kwiyekarta akavaho kugira ntibimukwegere ntibumwicire akazi kiwe, réputation yiwe. Kevin ati vyagenze gute? Aho narishatse kubereka ububi bwabo. Kevin vyagenze gute? Kevin murabizi nta kintu ciza bakora, bafise ama sensibilisation mu misi yahera baragira ama sensibilisation ku vyerekeye divorce, aho mfise n'ubuhamya, ndafise ubuhamya bw'umupfasoni yandondeye arambwira yuko neza na neza bamusamburiye urugo, aho yari yagize separation n'umugabo wiwe, inyuma y'imisi mike yaza abona umugabo wiwe bamuhaye micro ariko aravuga abeshera umupfasoni wiwe yuko ngo ari umwana mubi cane, aramubeshera aramumanika, aramushirako inkoni ishushe ku buryo uwo mugore aravuga ati ça fait 2 ans, à peu près 3 ans barabinkoreye, kandi
ntitwari bwagere yaho twebwe tuvugana ko twohana divorce, mugabo ku vyabaye umugabo twaciye tugira divorce kuko yarambabaje cane, yaragiye aranyararaza kuri réseaux sociaux aravuga n'ibitigeze biba, arararaza umuryango wacu, ariko naciye numva inzigo muri jewe ca ndafata ingingo ya divorce kubera ko narabonye yuko ivyo ingingo yafashe atari ingingo nziza. Abo bose n'abantu bagiye baratwitura bariko baratubwira ububi bwa barya bagore. Uno munsi ni mu misi iheze ukwezi gusa nk'ugukwiye, aho abantu babonye kuri réseaux sociaux ifoto y'umujene Kevin. Kevin ni umujene wa 25 ans, yasubiriye abakameramane bashika nko kuri ngo batandatu bagiye barasubiriranura. Umuntu akoresha abakozi batandatu n'ukuri kw'Imana, n'umwaka udaheze n'amezi adaheze angahe. Menye kuri kino gikorwa yuko hariho abana bajene, abantu barenganwa batamenye ukuri muri side zibiri. Kevin imbere yuko Kevin agira ante afatwa, Kevin yaramaze indwi yose irenga ko imisi mikeya ntihenze ashikirije ivyuma asezeye akazi kuri irya YouTube. Hama Kevin yarashikirije ivyuma n'abandi bafotographe. Kevin rero aragenda gukora ahandi kuko yarabona yuko atoshobora kubandanya ariko arakorana n'umuntu batariko barumvikana. Mbwa entre-temps yarasigaranye Gimbo ngo ya telefone. Aramubwira ati Gimbo n'ishakoshi, aramubwira ati Gimbo n'ishakoshi bizoshika umunsi uyu. Kevin umunsi uri izina rero ariko arakora arabandanya akazi kiwe, mushiki wa shetani yaje yatanguje yatanguje kwanza novuga ati abandi bakozi babahaye irya timu yiwe bose, timu satani batanguje abakozi barabaha tous les matériaux zari zikwiye, tous les matériaux zari zikwiye. Kevin ikintu cahabaye yabibonye kuri réseaux sociaux ko wovyuka ukayiretrouva kuri réseaux sociaux ariko arakwandagaza ngo uri umusuma ngo wivye. Kevin yarabwiye abakameramani kuko vyaciye bisanzazwa mu yandi magroupe, aravuga ati je ntaco niyagiriza, nta kintu na kimwe namutwaye, ni ukurinda amahoro, niyo vyakenegwa tuzogira ante, niyo vyakenegwa tuzokwitaba hama batwumvirize. Umunsi wa Mungu Kevin Kevin bamupostinze bavuga yuko yivye, ngo muradufatira uno musuma, ngo aho mubona hose n'ifoto yiwe, ngo n'umusuma yagiye atwivye amakamera. Premièrement ça c'est la faute qui se fait régulièrement muri entertainment canke mu bantu batandukanye, aho bitiriza les réseaux sociaux ngo gutangiriza umusuma mu gihe bataba bafise amapreuve yemeza. Jewe umuntu aje kumbwira ati ngo naka yanyivye, jewe kenshi ndakunda kugira ante, jewe haciye hasohoka umutahe wo kumufata ata n'amaconvocation ngo batangure amatohoza. Umutahe wo kumufata wamufashe ku munsi wa Mungu, sinibuka amatariki, wamufashe ku munsi wa Mungu, aho Kevin yaciye afatwa na mutoya wiwe baca bajanwa kw'izone mu Gihosha. Kw'izone mu Gihosha ntibahamaze imisi myinshi, bahamaze nk'imisi 4, bamahamaze imisi 4 dossier icisabwa kigenda muri PJ, kandi cisabwa wanashima meme na OPG atagize conclusion, atahejeje amatohoza, baca bamutwara muri PJ. Umva dossier OPG yaciye ayihereza aho nyene aca arayitwara muri PJ. Bashitse muri PJ, ubwa mbere na mbere bo bavuga ibirego vyabo yuko ngo Kevin ngo yarinjiye ngo masaha yo ku mugoroba mw'ijoro ngo n'isakame, ngo arinjira muri kirya kigo harya kuri Equateur, n'ahantu hafise sécurité, n'ahantu hari ama caméra de surveillance muri Equateur, jewe ndabizi kuko n'ahantu jewe nakoreye kuri Channel FM. Ubwa mbere twiyumvire kuri kino kintu, Kevin yarasezeye haciye indwi imwe asezeye. Kevin arahamagaye mabuja wiwe aramuhaye ibikoresho, aramubwira ati hari ibikoresho
bikoswe nk'uko bahora bakotesha ibikoresho. Kevin gute gute Kevin yinjiye gutora ibikoresho yari afise urufunguruzo rw'aho hantu? Nta rufunguruzo Kevin yari afise. Sero abantu baguma bavuga isaku ngo bamagiriza ko yoba yaracoresheje ngo urufunguruzo rwo kwinjira ngo muri kirya kibanza. Ariko Kevin akaba afise abantu yashikirije ivyuma babona. Ikindi naco iyo uhinduye umukozi urabwira security uti uno mukozi ntazogaruka ngaha ntazokwinjira ngaha, yahinduwe. Kevin abo basiti bo bemeza ko ngo baramubonye ngo Kevin mw'ijoro ngo yinjira muri ico kibanza ngo ntibari bazi ko Kevin atakihakorera, ariko vy'ukuri tuvugishanye ukuri, iyo ndwi yose Kevin en absence atariko akorera ngaha, ntibabona yuko hariho abandi bantu bashasha bariko barinjira muri ico kibanza kuhakorera? Kuki boba batabajije bati pour la sécurité, batabajije bati mbega naka ko tutamubona yoba ari amahoro, yoba agwaye, vyoba bimeze gute? Ivyo vyose ni ibintu vyo kwibaza. B'abo basiti umuntu asohoye ayo masaha yo mw'ijoro atari y'akazi yaramaze toute indwi yose ariko aragira ante, ariko atariko aratonda. Gute uyo musiti atari kuverifya canke gute yamwemereye kwinjira muri iryo joro muri ico kibanza mu gihe yari amaze igihe adatonda muri ico kibanza? Hama ikindi naco, kubera iki igihe batangura amatohoza kuri Kevin batatanguriye amatohoza ku basiti? Ariko abasiti akaba aribo bagiye gutemanya bakondana Kevin yuko Kevin ariwe yivye ivyo vyuma. Ikindi naco, hari umukozi mushasha, hariho audio ariko arabwira abandi yuko ivyuma babikotesha, kandi iyo audio n'uwo yari agirishijweko amatohoza baranamufunze mu nyuma ararekurwa. Ni ibintu vyinshi uno mujene bariko baramuhora ubusa, même si basi inyuma y'imisi mikeya bamwararaje Kevin ko réseaux sociaux umusuma yagiye yivye amakamera, baca baramufunga baramufata. Kevin imisi mikeya bamutwaye muri PJ après nka 4 jours 3 jours, amavideo ngayo kuri YouTube bariko bararira imbere y'abarundi bari hanze. GoFundMe bamaze kuyicrea kandi bakeneye amakamera biba. Kubera iki none ayo makamera ko bagiye gusaba amahera GoFundMe kuri twashizeko amafoto? Kubera iki bagiye gusaba amakamera GoFundMe kuri ntuzeye kuri en ligne bagasaba amafaranga yababa bageze mu mafaranga yababa 5,000 n'ayandi vy'amadolari y'amakanadien. Mugabo uwundi mwana bakaba bariko barakenera ubutungane. None ubwo butungane bariko bararondera ntibariko barondera ubutungane kugira Kevin ariho izo kamera? None iyo GoFundMe bagiye gusaba bariko bayisabira iki mu gihe baje kuri réseaux sociaux kuri GoFundMe bakasaba amafaranga ngo nibabaterere bakarira ngo barabivye, mara ngo bafashe ngo basavye ngo amacredit ngo bafise credit zo kuriha, ariko bobo ubwabo iyo bariko barafata amavideo bashira ku ma YouTube berekana ubuzima babayeho, baremeza yuko ari amafaranga yabo ata macredit bafise. Ivyo ni ibintu bihari n'amavideo bagiye barakora bavuga yuko badafise amacredit, biyemera ko ari aba boss lady babayeho neza bafise ubuzima bwiza. None gute none mwe mwaciye muza mukatumenyesha yuko ngo irimwo ngo credit mu gihe mwavuze yuko mwebwe ata credit irimwo? Ça ne comprend ça ufite je sindabitahura, ngira ni jewe peut-être ntabitahura. Ikindi naco, nyamba ayo mahera ko muriko murayatoza abarundi bariko barabaterera amahera, kuki none Kevin muguma mushira mu butungane? Kevin ku musi wa kane Kevin yarasohowe agasho. Amatohoza aravuga yuko akibandanya kugira nawene bamweze
nawene bamwambike agashambara kuko yarambuwe agashambara inyuma y'indwi zababa nka zitatu Kevin afungiwe muri polisi. Mugabo barabona yuko ni dosiye irimwo amafuru menshi, irimwo ibintu bitabaho. None kubera iki inyuma Kevin jeudi yarekuwe kuwa gatanu yaciye abona polisi izana kandi umutahe wa procureur wa Ntahangwa kwa Giswaswa. Procureur Eraste ko baciye babona ko batanze umutahe ngo wo gufata kandi Kevin. Je numva ivyo bintu ntibibaho. How gute muriko muratoza amahera premièrement babahaye fundraising mugeze mu madolari yababa 5,000 n'ayandi. Hama uwundi mwana muguma mukurikirana mu butungane ngo nariho amakamera. Sinjiko ndatahura peut-être que mwe murabitahura nayo jewe mbona ko ari ubusuma. Nyamba vy'ukuri barabivye ayo makamera. Mukaba mukeneye ubutungane ko bubatunganiriza. Igisuma mwavuze ko civye ayo makamera. Kuki mwaciye mugenda gutoza amafaranga mu gihe mukiri mu butungane? Narizi mwari kurindira ubwo butungane bubatunganirize. Igihe mutoza amafaranga kuki mutagiye kubwira ubwo butungane mwagiye kwitwara ko muti twebwe bariko baradufasha abarundi intsinzi bariko baraduha amafaranga nukuri n'amahoro tuzogura izindi kamera nasohoke agende. Ariko ubutungane bukamweza agasohoka muri peji bukeye bwa mugasubira gukoresha izindi nguvu mugaca mumusubiza Kevin kandi muri peji. En plus kuwa gatanu kubera muzi yuko le weekend irinjiye kandi mu mategeko y'igihugu perezida yaravuze yuko nta muntu bafata weekend. Meme ku ma video recherche commandant d'amener handitse ati à ne pas exécuter pendant les weekends. Kubera ko mwe mushaka ntihagire na lobbying n'imwe ikora dans les weekend kuko abantu bose baba batari gukazi. Kugira uwundi mwana gusa mumudodobereze, kugira uwundi mwana gusa umujene de 25 ans mwakoranye mumwagirije ko yivye amakamera. Mama wiwe atonda misi yose kuri peji n'umuvyeyi mwe muriko mutoza amahera GoFundMe mugeze mu 5,000 vyaba 6,000 vy'amadolari y'amakanadien. Ayo mahera si make ni menshi. Ubu muriko muramwirukanga inyuma mushaka je mu mpimba ngo yemere abirihe s'il vous plaît. S'il vous plaît. Abarundi ryari tuzokanura tubone yuko ubu abantu bose asigaye ari aba escroc. Hari abantu bavuze oneri uriko uratamba uwundi yagize ibibazo. No, siniko ndatamba jewe. Moi je veux la justice. Kevin nawe nzi. Mugabo abakameramane n'ababwiye abafotographe barandonde baravuga ati dufashe ufise influence dufashe Kevin ariko ararenganwa na. Mama wiwe turavugana Kevin je twaravuganye ku telefone ya mama wiwe ndambwira ati mbwiza ukuri, ndambwira ati muvyeyi mbwiza ukuri, ndabwira abakameramane mumbwiza ukuri, ndakora amatohoza yiwanje twaramenye ukuri Kevin ariko arahoga ubusa. Kevin yabaye juste barya abagore bigize les victimes ku maso y'aba diaspora kugira parce que c'est le kirya kintu ni plan yapanzwe il y a à peu près 4 ans 5 ans. Ni plan yapanzwe kandi abo batanguranye irya TV barabizi irya plan irazwi. Ni plan yapanzwe gomba mutume ko abantu bakorana gomba mutume ko uwahoze ari umugabo wiwe bavyaranye irya mwana wa kabiri. Irya plan yari yarapanzwe ko bazosabisha amafaranga aba diaspora babaterere bagure amakamera. Gusaba si bibi. Gusaba si bibi but ni musabe mutagizene mutenkrimye uwundi mwana uwundi mujene. Kubera ko uyo mujene ariko aryama amajoro imibu ibihere ibiki indwi zitatu muri peji n'ubu yasubiyeyo. Ivyo bintu ntibishoboka. Nyamba vy'ukuri bashaka ubutungane. La justice nihaguruke
ibasaba ry'amafaranga iyasezise ije kuri konte ya sentare, hama amatohoza akogwe, uwuzofatwa nyamba barya bagore bariko bitiriza Kevin bakamucinyiza, bakamwitiriza izina ryiwe, bakamucafuza, bakamufungisha kubera baronka ayo mafaranga, bahanwe n'ayo mafaranga bayabake. Nyamba Kevin afise complice, siniko ndavugira umuntu n'umwe, mugabo hano turagaruka kuri kote zose y'aba parti négatif ou parti positif. Nyamba hariho abantu bivye izo kamera hagakorwa amatohoza, izo kamera zigafatwa, izo kamera zigafatwa, ntibazisubizwe, ayo mahera nyamba babonye yuko izo kamera bazibuze, nivyo réellement bace babasubiza ayo mafaranga, hama bagure izo kamera babandanye ubuzima. Mugabo hako habaho umujene afungwa azira ibintu atigeze atwara, kuko nyamba vy'ukuri Kevin muri kino gihe cacu yoba yaratwaye izo kamera, ashobora kuba yarazigwatirije kuko ubu amakamera arazimvye yego kandi ntazimbutse, ashobora kuba yarazigwatirije akigira Dubai. Ni umujene de 25 ans ambitieux assez talent. Abajene bose ubu bariko n'abavyeyi bariko baragurisha amaparcelle bakarungika abajene hanze muri Dubai. Ni inzira isigaye ihari yoroshe. Nibafate pardon, yari gufata akazigwatirisha izo kamera agaca yifatira akagura itike, uno musi yari kugura itike akariha ya mahera, ejo agaca agenda canke dans une semaine yari kuba yagiye hehe. Muri iyo semaine yahagaritse akazi, yari kuba yashitse muri ntuze, ni imisi 2 y'amatara 3 bakaba bakuronkeye akazi na visa, ugaca wigira i Dubai, aba yarahunze akagenda. Je sais pas, mugabo aho bigeze harimwo inzigo irenze, harimwo ubukozi bw'ikibi burenze. Nico gituma nsaba abariko barumviriza ino space, cane cane inzego zacu, abavyeyi bacu, turasaba yuko kino kibazo mugifata mu minwe mugakurikirana réellement ino dossier, parce que harimwo ubusuma, harimwo novuga ati n'akarenganyo katagira, novuga ati katagira meme des limites, kuko trop c'est trop. Hako abantu imisi yose bama bavyuka bitwaye ngo muri polisi bafungishije naka, uyu misi yose bafise amadosiye n'abantu batandukanye, baguma bagenda ngo bashaka gufungisha naka, ngo bashaka gufungisha naka, hamaze gushika abantu bashika kuri 4, abo bantu bama baja mu madosiye ngo bariko barafungisha abantu bashaka kuja mu mpimba, bano bantu bashaka kuja mu mpimba. Hageze yuko leta ihagarika abo bantu ikavuga ati non, ivyo ntibibaho, ntibibaho ivyo bintu, ntibibaho jamais, ntibibaho ivyo bintu. Nico gituma leta nihaguruke ije muri iyo dossier, hama amahera ariko aratozwa nayo nyene bayakoreko amatohoza, kuko ntivyumvikana ukuntu umuntu batoza amafaranga yababa. Marché noir ntibazoyatwara no muri BRB kuri marché ya leta, bazoyatwara kuri marché noir, ntibazoyatwara muri BRB, bazoyatwara kuri marché noir. Aho harimwo amamiliyoni atari makeya cane. Hamundi mwana ariko aravundira mu gasho ngo arindirijwe gutwarwa mama, ngo za mpimba, mbe izo mpimba muguma muririmba mama muriko murashaka gushiramwo abantu, mbe mwebwe ntimwokwigwayo? Mwebwe ntimwokwigwayo? Basi enda basi barabaha ikibanza mwubake prison muyiberemwo, kuko ndabona nivyo bisigaye kandi nivyo mukunda. Ntibibaho, ubwo n'ubukozi bw'ikibi, ni n'ubusuma butabaho aho bigeze. Ubwa mbere peut-être ko abantu bobatahura, muri mu matohoza babafatiye umuntu, mwe mwikekwa ko yivye, ariko mwebwe kuri réseaux sociaux mwamaze kumwagiriza ko yivye, mugihe n'ubutungane mwagiriza icaha. Kuko mu gihe umuntu ataragirizwa icaha imbere y'amategeko aba ari umuntu yera, atacaha kimwagira. Rero ikintu gihari, jewe nagize kino kiganiro kugira duhamagarire
abavyeyi bacu, leta yacu, leta nkozi, leta mvyeyi ihagurukire kino kibazo, ministère de la justice ihagurukire kino kibazo kuko n'akamaramaza. Ivyo bintu jewe sinari bwavyumve biba ku bajene, ivyo bintu twebwe twavyumva ku bandi iyo bapfa ibintu vy'amatongo, bapfa ibindi, mugabo muri entertainment mu bantu bakoresha ama réseaux sociaux, abantu bakorera kuri YouTube, ivyo bintu ntivyari bwakabeho na gato, ntivyari bwakabeho. Sinovuga menshi, ndi mu kazi, nemeye gufata uno mwanya mvuge kino kintu, ndabivuge kuko umuntu ntashobora kurekurwa ku wa kane, inyuma yababa ukwezi, inyuma yababa y'indwi zitatu afunzwe muri polisi. Murumva umuntu aba ashikana 3 semaines afunzwe muri polisi, nuko amatohoza baba babonye yuko iyo dosiye irimwo amafu menshi cane.